rero jewe j'étais violée narabaye violée muri ico gihe ngo nari mfise imyaka 9 umungu yari afise imyaka 30 irenga ni ukuvuga ngo jewe naja hagati kugira ngo ivyo ankorera ntabikorere mwene wacu ko yari muto kunsumvya. Urumva si ibintu vyabaye rimwe? No, ni ibintu vyabaye umwaka wose. Ndibuka akaririmbo nigeze kuba ndirimba, akaririmbo nakunda kuririmba ndi jenyene kuko urumva nari maze igihe kinini ndi jenyene, haririmba ngo mama wanje we wiriweho vuye hariya hirya kw'ishure batubajije amazina y'abavyeyi vuga yawa ya papa ndayayobegwa vuga yawa ya papa ndayayobegwa bwira mwarimu ko atadata nigeze yuko mvuka kuri mama gusa yuko mvuka kuri mama gusa. Yarabonaga ko mbabaye cane kubona abandi banseka cane bishimira yuko bafise base bishimira yuko bafise base. Mwana wanje we wiriweho ntukababazwe kutamenya so yakuntanyukiri gatonya cane utaramera n'utwinyo two hepfo utaramera n'utwinyo two hepfo. Ndamubaza nti none ubu nanje iyo mana irashobora nk'ubu nko kubera nk'umuvyeyi umuntu kuko numva ashaka ikintu combera papa ikintu canke umuntu nubwo numva umenga biri kure ariko nkashaka basi umuvyeyi. Nshuti bagenzi ba televiziyo yacu RIB TV turabaha ikaze. Ku mazina nitwa Vestine Bigirimana Furnace ba mu gihugu ca Canada, ndi umumama w'abana 3, ndi marié n'umugabo umwe. Nagiye mu gihugu ca Canada muri 2006 nahuriye na vyinshi ariko uno munsi sivyo ngomba kuvugako. Numva nashaka gusangiza abariko baradukurikira intahe y'ubuzima bwanje, uko nakuze, uko nagiye mbona Imana, nico mbona cari gukogwa canke no hanurira abavyeyi canke abana bariko baraturaba uno munsi probablement bari muri izo situation nk'izo naciyemwo, kugira ngo nabo bumve yuko atakure Imana itogukura kandi vy'ukuri Imana yabinkoreye biriya namwe ishobora kubagirira neza. Rero nkuko natanguye ndabivuga, nitwa Vestine Bigirimana Furnace. Navukiye i Burundi ahantu bita Ingozi mu gisagara cibuye ku Mwumba. Aho niho mama yamvyariye. Mama rero wanje yakundanye n'umuhungu nkuko abakiri bato babikora, barakundana bajana kuri université, ariko mama we yava muri famille pauvre ikenye, ni ukuvuga ngo kugira ngo babeho vyari kibazo. Rero sokuru yari yaradesize yuko mama yari kuguma muhira akabafasha gukorera urugo, agafasha nyokuru cyane cyane ko muri iyo myaka umukobwa yaraberewe no kwicara mu rugo agafasha udukorwa twimuhira. Ni ukuvuga ngo haje abazungu muri iyo myaka barabwira sokuru bati ivyo ari vyose umwana uko tumubona afise kazoza, muduhe tumutware tumwigishe kuko tubona yuko hari ico yovamo. Nuko niko mama yagiye kw'ishuri, abazungu baramwigishije aja kuri université ariga aramenya, yaba mu bambere, ariko biza gushika aho ahura na papa we yava muri famille iri plus noble,
sokuru wacu yari umutware, iwabo kwa papa ni mu Kayanza. Hanyuma barakundana, bakundanye biba ngombwa yuko jewe nitamu, ariko wari umugambi w'Imana, niko Imana yari yabishatse. Mama amaze kunsama inda, byaciye biba ngombwa yuko aduga ruguru, cyane cyane yuko yari muri année terminale, byasaba yuko aca aduga kwiyereka abavyeyi, nta yandi mahitamwe yari afise. Ageze ruguru, sokuru ni ukuvuga se wa mama ntivyamunezereje, yabonye yuko amuhemukiye, ico yakoze yaciye amwirukana na mama wiwe ari we nyokuru wanje. Mama rero ubu rugendo rukomeye ruba ruramutanguriye ko, nuko niko yisanze kwa nyokuru wiwe ari we nyugokuruza wanje. Aho niho novuga navukiye. Hanyuma ariko nagiriwe bakwe kuko umuonkle wanje wundi mukuru wa mama ko yarafise abahungu babiri bavukana bari imbere yiwe, umwe yari umusoda, acaraza aradutora atutwara mu Nyakabiga. Mu Nyakabiga rero niho jewe novuga ngo natanguye kumenyera ubwenge ndi. Ururimi rwa mbere nize cari Giswahili, Ikirundi nakivuga nabi cane. Kuri Whsp niryo ryari ishure ryanje natanguye kwigako. Ubuzima mbona bumeze neza, mama aja ku kazi akansiga. Uwundi munsi ndataha mvuye kwa marraine wanje yari umugenzi wa mama, ni nawe yamumvyajije. Aca arambwira ati Vestine, twaronse umwana. Twaronse umwana. Ni ukuvuga ngo mama mu nyuma yahuye n'undi mugabo w'umunyarwanda. Uwo mugabo ngo yari umugenzi wiwe, donc yari umugenzi wabo bose na papa na mama. Hanyuma mugabo agatinya kuvugisha mama kubera ko yabona papa yari très influent mu mupira ico gihe, ku buryo nubwo mama ego yasa neza, yari umukobwa ari elegant, yarezwe n'abazungu, afise ico myiza, ntiwashaka kumenya iyava. Donc uwo mugabo w'umunyarwanda abonye ko papa afashe distance, kuko hageze igihe aranyihakana, barenda kuja kuburana. Umujuje aravuga ati rero uyu mwana turavye ukwasa nuko nawe usa wa mugabo we, uyu mwana vy'ukuri ni umwana wawe. Nuko niko niswe Bigirimana. Ariko ubundi auparavant mama kimbona yari yanyise Ingabire Vestine. Nsubiye rero inyuma gato, bandonse mu petite sœur wanje. Papa wiwe nawe ntiyagize amahirwe kubana natwe, malgré ko yankunze agashaka no kunyadopta. Yarabwiye mama ati mpuwo mwana kugira ngo ambere umwana. Mama aravuga toya, Vestine afise papa wiwe, ati ntivyoshoboka. Uwo mugabo rero malheureusement yaciye apfa, subira mu Rwanda apfirayo. Dusigarana na mama na mutonye wanje. Cyakurikiye nuko haciye hatera intambara muri 1993, benshi murabizi. Intambara yo mu Burundi yabaye intambara yadutunguye cyane, yatumye tumenya ibintu tutari dukwiye kumenya. Jewe nk'umwana nari nzi ko abantu bose ari cyo kimwe, abana twarakina, abana tungana, tugatera inkuru, mbega twese twarasa. Ariko muri 1993 iryo joro rya October, uwo munsi igihe bishe ndadaye, jewe naciye mbona ko ntasa n'abandi. Aho niho namenyeye ngo mbega umuntu ni iki. Rero intambara imaze kuba, ndavyibuka ko uwo mugoroba canke iryo joro twebwe twari suppose kuja kuryama kuri, donc après midi. Hanyuma tugiye kuryama, umukozi ndibuka ko yaciye tubwira ati yamara uno munsi ntimuryama, nimufate ama training yanyu. Twari duse impuzu z'ama training hamwe n'ama backup, donc amasakoshi y'igisoda. Amasakoshi y'igisoda tonto yari yaratuguriye,
tuca turayapakira dushira ku mugongo dufata akayira turagenda. Twavuye muri Kinanira 2 tugenda nk'amaja hariya mu Kanyosha, tuca mu ruzi turajabuka. Bona abantu benshi cyane batonze umurongo tuduga tugenda, ariko bakambwira ngo nturabe inyuma, ubandanye ugenda. Jewe rero numva umenga ni vyiza, numva umenga tugiye ahantu kurya ama tip top, nivyo twari tumenyereye. Nanzi ko tugiye kuramutsa abantu. Hariho umugenzi wa mama twara tuja kuramutsa akaduha ama tip top, amashokora, ibintu nyene nk'ivyo, nivyo nanzi ko bitubayeko. Mugi cantangaje nuko nabona abantu bagwa, hirya bakagwa, hino bakagwa, nkabona imvura ni nyinshi, turiko turaduga, bamwe bakoma induru, abana bararira, abandi ntituzi ivyo barimwo, abandi bakongoreranira. Sinumva ibibaye, wamenga ndi muri movie of fate. Cabaye nuko twaciye dushika ahantu entreta, imbere yuko ivyo vyose biba, hariho umugabo yakunda kuza muhira. Umugabo yaraza ntatahe. Rero nkavuga umushitsi aza ntatahe, umushitsi ameze gute? Uwo mushitsi rero niwe yahavuye aba permanent, bambwira ngo ndamwite papa. Nukuvuga ngo vyari bingoye nukuvuga papa cari kibazo, kuko numva papa deja nari naramurindiriye, ndamurindira nkabaza mama none papa arihe, azoza ryari? Wambwiye ko azoza azanye amashokora, ibisuguti, ko azonzanira ibipupe. None hari haheze hafi imyaka 8 nkimurindiri. Rero ntangura kwidekuraja. None uyu nawe bamuzanye acavuga ngo ndamwite papa, numva ari ikintu kitarico. En plus ndamuravye nkabona ukuntu akankamira, ukuntu avuga bitari neza, kuko je nafise ukuntu niravye nkabona ndi umuntu mwiza. Rero uyu muntu yarakankamira, agashwana, akavugira hejuru, agakubita mama, akaba violent. Nukuvuga ngo violence yiwe yari irenze, ku buryo ndamuravye ntabona ko adashaka kumbera papa. Intambara yatanguye jewe mfise imyaka 8. Mugabo muri iyo myaka 8 novuga ngo nari mfise akenge pana bwinshi, mugana mfise ubwenge bwo kumenya yuko umuntu akubwiye ngo rindira papa zo kuzanira amashokora, hanyuma ukabona uwundi muntu araje, no musasize ipantaro, ejo asize ishati, hirya ejo asize ikirato, urabona ko hari ikintu kitagenda. Noneho haheze iminsi bagaca bakubwira ngo uwo muntu nyene ngo mwite papa, uca wumva ko atari ivyo. Ntibikeneye ko umuntu aja mu mashuri ya universite kugira yumve ko ari kinyoma. Rero nahise mbona yuko atari ivyo bambeshe, ahubwo bituma ngerageza kumenya papa wanje ninde. None uwo muvyeyi yaje bavuga ngo ni papa, yoba yagufata gute? Warabona ko akora nkuko abandi bapapa bakora, ingene abandi bapapa bafata abana? Ego, icambere na mbere sinovuga ngo narinzi uko abandi babafata, kuko sinari bwigere mbona papa, sinari nzi ngo papa ari censé kugira iki muhira. Mugabo gusa ico ideje nari mfise y'umupapa n'umuntu aza akaproviding, donc akaguha ikintu, akakugurira ibintu, peut-être mukate canke peut-être akagufata uwariza, akaguhoza. Vyose ntavyo nabona. Rero mbona mwene wacu we yamwita papa, mugabo jewe ntivyankundira. Rero ko kutamwita papa yari rebellion, kwari kumugarariza ofete. Rero kumugarariza kwanje no kuvuga ngo si papa, vyaciye bituma ahubwo nawe abona yuko ndi umwana w'intagondwa, ku buryo hari ukuntu nk'utuntu nyene twaba muhira, nkagira amacaprice. Uraza umwana, hari gihe nyene n'ubukene twari turimwe, ko twaciye twinjira mu gihe kigoye cane, tukarya ubugari kw'isiniya turi abantu nka 30. Umva ubugari nubwo baba batetse ibiro 200, abantu 30 vy'ukuri wasanga butamaze umwanya. Noneho rero mama akantekera akacayi gakeyi ku ruhande kugira ngo arabe yuko noshobora gufungura. En plus nabise bronchite mbi cane, narakorora nkakorora. Noneho hahandi umuntu ashira isukari mu cayi, akambwira ati wa mwana we Pega yama ariko arakankamira, yama afise ukuntu atagira ubumuntu, ntiyarafise ca kintu c'ubuvyeyi, kunyiyegereza, mbega wiriwe gute, ntabwo yarabizi vraiment.
rero ico kintu cantumye cyane cyane ngomba ko numva ko papa we ashobora kuba ari mieux. Vy'ukuri biragoye, ni situation itoroshe. Deja urumva ko haba hariho rejet, buri rejete bwa mbere hoho ntutahura uwo muvyeyi mama wawe yazanye uyundi muntu. Deja uba ufise iyo ako kabaza muri wewe, noneho ako kabaza kagaca gakubitana na rejet y'uwo muvyeyi. Kurumva wewe wamuhojese n'ivyo mugabo wamuhojese utabizi ko uri umwana, nukubera byagucanze mu mutwe, it's too much. Rero ikintu novuga ciza kandi mvunira n'akagohe n'abavyeyi bakoze ibintu nk'ivyo, ndashaka kugira ngo ndakubwire wa muvyeyi we wagiriwe ubuntu bwo kuronka umwana. Gira ndakubwire ngo umwana wawe niryo tunga ryawe, mwegere muganirize. Niba umwana kumbura ubona akiri muto adashaka kubitahura, ntukamubwire ngo papa wawe ngo azokuzanira ibintu aguma arindiriye, canke umubeshe mubwire ibintu bitari vyo. Oya, mubwira ati papa si hari, ntituri kumwe, ego aragukunda, canke umubwire ibintu vyiza, ariko ntugerageze kubesha, kuko abana nk'abo bagira 6e sens kandi barabona ibintu. Nubwo ubona umenga karacari gato mugabo bibagumamo. Rero hanyuma nawe wa muvyeyi we step dad, step mom, wa muvyeyi we mukase canke donc uwundi muvyeyi aje, ugiriwe ibakwe ryo kuronka umwana utavyaye, kuko ujya mwana ni umwana yavyawe n'uwundi nivyo, ariko ashobora kukugirira akamaro mu buzima ntiwobimenya. Rero naho niho nagomba mbwira abantu bariko baradutegera, swat wa mwana we uri muri ibi, uri kuca muri ibi utavyumva, wumva umenga hari ukuntu bakubeshe, nagira ndakubwire ngo hari ivyo bagukoreye bitari ivyo. Abavyeyi ivyo bakoze ntibiri juste, si vyiza, mugabo ivyo bakoze bibi vyakubabaje ntiwongereze, it's enough. Ivyo bakoze birakwiye, ntugerageze kwibabaza wewe nawe ngo uje mu bindi, uje mu nzoga, uje mu bimugi, uje mu biki. Kuno musi dufise abana biyayuye umutwe, banywa ibintu bitari vyiza, canke bafise amakompanyi atari meza. Kubera iki? Kubera ibibazo babona mu rugo. Rero abavyeyi qui ont failli bakoze bitari vyo, donc batabaye abavyeyi nkuko bikwiye, mwihane. Turacafise umwanya wo kwihana, biracashoboka. Rero ko vyabandanije nuko uwo mu papa yahavuye finalement azana uwundi muhungu wo muri famille wabo bavukana. Uwo muhungu nababwiye ko hari mu ntambara, akaza tukabana. Rero jewe j'étais violée, narabaye violée muri ico gihe. Ego kubera ko nari mfise imyaka 9, uwo muhungu yari afise imyaka 30 irenga. Ego uko vyagenze vyari ufite mu ntambara, barakuraba bakakubaza uwuriwe, bakakubaza ivy'ubwoko. Murazi ko twari duhitiye mu bintu aho umuntu bamwidentifia baravye se wiwe. Rero ko jewe ntari mfise papa banyidentifia ko, baca bashaka kugira ngo bamenye atupri, nama ndiko ndisigura. None kw'ishuri bambajije ati abahutu ntibaze, naca mpaguruka nkaza. Bavuze ati abatutsi ntibaze, naca mpaguruka nkajamo. Ku buryo sinarinzi ngo nduwa hehe na partena hehe, ko na papa yari ahari. Impamvu cane cane mama yavuga ngo yensisa ngo ndamwite papa uwo muntu, kwari kugira ngo ndonke identité à travers uwo mugabo. Rero ivyo vyose vyanse, c'est sûr ko yarazi yumva. Mama yari yaramubwiye uwo ndiwe, yari yaramubwiye ko papa yamutaye. Rero uwo mugabo yari yarabivutse, hari abantu yabibwiye. Rero uwo muhungu mutonya wiwe araprofita situation twarimwo. Ubuzima bwari bugoye cane, ni ukuvuga ngo mu ntambara twaryama twese mu gisare, nta sare, nta mama, nta kino,
mwese mwararyama, umugabo, umugore, abana batoya, bakuze, bose mwaryama nawe. Rero intambara imaze kumera nk'icureha, nari imaze kugira 9 ans, niho rero baca bazana uwo muhungu kugira azi iwacu. Bref, rero aho niho natanguye kuronderera Imana, niho natanguriye gushaka kumenya ngo mbega jewe papa ninde. Nkamurondera mu bagabo bose, uwo mbonye wese arengana, umugabo wese mbona umenga kuba ari yarambwiye ati murasa. Ico mama yari yarakimbwiye ko dusa. Bwahandi nakambwira ngo ndeka yarapfuye. Ahandi nakambwira ati vyihorere wewe ivyo ntibikuraba. Donc yamarika ambwira ibintu vyinshi bitandukanye. Rero umuntu ariko aratwumva ndashaka kubwira ngo buriya aba bana mubona mwibarabara bagenda umenga nibijambaza, umenga utazi iyo bariko baraja, ukabona umenga ubuzima bwabo buri en stand by, kenshi nuko probablement hari umuntu yabateye iyo confusion mu mutwe no mu mutima. Rero nashaka ngo mvunira akagohe abavyeyi bariko baratwumva, swat abigisha, abarezi, abantu bose bari concerne pa iki kibazo c'abana. Nashaka ngo mwumve yuko umwana wese ateza akavuyo, burya suko abari mubi, ashobora guteza akavuye mu ishuri kuko ari confus, kuko nawe ivyo arimwo ntabizi, peut-être nuko yakuze, peut-être nivyo bamubwiye. Rero ntimugashoke mufata umwana ngo mumukumire, mumuhakato cyangwa mumwita amazina, kwaje mu muri ko murongereza ibikomere. Umugabo w'imyaka 30 mwararyamana, mukaryamana mama ari d'accord, mukaryamana mu nzu kubera wavuze ngo mwese mwarara hamwe. Neno musivyo babikiruko mu bavyeyi. Oya, mama ntiyari d'accord, mama ntiyanabimenya wanashaka ko nakubwiye ko umugabo wiwe yari violent cyane, yaragwana, mama yarakubitwa, yari umugore igihe cyose yamafise ibivumvu, ibidunduri mu mutwe, mu maso hose. Kandi malgré ko yari umudamu asa neza, afise akazi keza, yari umudamu mbega yari definition y'umubabaro. Mama ntiyigera twenga, mama ntitwigera tumubona tuganira. Mama ikintu cyose yakora cyari ikintu kijanye na business, yari umukontable. Donc ibintu byose yakora byamuha amahoro dumwe kwari kuzana amafaranga mu rugo. Rero uwo mugabo nawe ntiyakora, bishoboka yuko yumva ari hasi, birashoboka cyane ko yabona ko ataca maze. Rero akamukubita kenshi, amukubise nanje nkabona iyo violence iri kiraba kuri mama, nkumva ashaka kumugwanirira, nkumva ashaka kumutabara. Mugabo kandi uwo mugabo wundi nawe nawe yikitse mukiza ko yarambwira ati ntiwabivuga ntawe uzovyemera, kandi ni wowe nyene uzoba wishize mu ngorane. Aho nyene niho mfite ikibazo, wewe umaze kuba violé, kuko urumva amaze kumva nkunumvise aneve ko aba violé n'umugabo w'imyaka 30 mubana mu nzu. Kibazo cangira nuko hoba hari abandi bana benshi ngaha mara ko baratembera, sanga ubukwa ugasanga n'umukobwa kuze ntashaka kurongorwa, ugasanga ari muri vya bimogi twavuga ko ubu n'abakobwa baranwa amatabi n'imogi. Vyo bavyakugira ingaruka mbi iyihe wewe ubwawe, turetse ivyo tubona ku bandi, hama woba wavyakiriye gute? Warahavuye urabivuga, byagenze gute? Kubivuga ivyo ntibabivuga, umuntu wese yaba violé arashobora kuba temoye ivyo bintu. Ntibabivuga, kuko ikintu ca mbere agusemamwo canka guteragiramwo no kugutera ubwoba no kukubwira yuko ni wabivuga wewe nyene ni uzoca ingaruka mbi zizogaruka kuri wewe. Kandi jewe ukuntu yabikora, yaciye aba umugenzi cyane na mama, akamwereka yuko amushigikiye, donc ari kuri kote yiwe, ati nukuri nene wacu ivyagira si vyiza. Donc akagerageza kumugira umugenzi. Mama rero ntiyabona ko peut-être hari kindi kiri nyuma. Nukuvuga ngo c'est vrai twarara turi benshi, mugabo nta nashwa abantu bari bafise, kuko ndibuka ko twebwe twarahavuye turava mu mpunzi
za bose z'abantu bose dufata akazu gatoyi ka chambre na salle. Chambre rero yararamwo uwo mugabo na mama. Twebwe jewe no mu petite sœur tukararana n'uwo mugabo yarafise imyaka 30 irenga. Nukuvuga ngo jewe naja hagati kugira ngo ivyo ankorera ntabikorere mwene wacu ko yari muto kunsumvya. Rero nkavuga nti ibi bintu si vyiza ko vyarambabaza mu mutima, c'est vrai vyarambabaza cane, nama nihana kuko sinari bwamenye Imana harira ivyaha, sinari bwamenye Imana idukunda, sinari bwamenye Imana ushobora kwikonfia ko ukayibwira byose ikakubabarira, ikaguhoza amarira, ikagukura gahinda. Urumva si ibintu vyabaye rimwe? No, ni ibintu vyabaye umwaka wose. Nukuvuga ngo muri iyo nzu mama wewe yarakubitwa, akubiswe akavyuka mwijoro nka 2h du matin, ku mugabo aho yabashakira niho yamukubitira, abishatse mu gitondo yaramukubita, ashatse agira aje kukaza avuye nko muri dusha akamukubita, ashatse agiye nko kuryama mwijoro naho akamukubita. Donc yari busy cyane no gukubitwa. Donc bisigura ko sinashaka kumwongereza ivyo uwo mubabaro. Jewe naca ndawugumya, nkaba umwana ndi renfermé, nkaba umwana ncecetse, nkaba umwana nasisi, kuko naciye nanka nariyase. Jewe nariraba mvyutse gihe cyose nama ntose, nkiyumvira uko vyagenze nkabibura. Kuvuga ngo naryama nambaye ikabutura, naryama misisi nambaye ikabutura, kandi nkagerageza kunyuranya amaguru kugira ngo ntamfate ko yaci inyuma akandusha inguvu, tukanigana akandusha inguvu. Nukuvuga ngo jewe umunsi wa mbere nshobora kuryama ngasinzira, naravuze ngo Mana warakoze kurema itiro. Nukuvuga ngo iyo ugiye mu gitanda ukaryama wowe ubona ari bisanzwe, ubona kuryama ari bisanzwe, ariko kuri jewe ni ikintu gikomeye cyane. Niyo mpamvu atamuntu amvyura iyo ndyamye ndaryamye, kuko namenye ko ushobora kuryama ariko utaryamye ukagira gahinda. Rero mama nibaza ko a un certain moment yarabonye ko hariho ikintu kitagenda neza, kuko sinigeze nigira ko pipi na rimwe mu buzima. Ariko igihe cyose navyuka nkanye, nkavyuka nisoni, nkavyuka mfisi kimwaro, naje kwa padiri nkamubwira padiri mbabarira, jewe narasambanye. Padiri ati wa mwana we asambanye gute, byagenze gute? Rero nkabura uko ndabivuga, nkaceceka. Wihangana. None nta n'umugenzi, nta n'umutantine, banumva abo bantu bose bari bagiye mu ntambara abantu bose bari baragiye. Nukuvuga ngo hageze igihe mu ntambara n'umwana wawe waramwikura. Nabonye abavyeyi gutya, afata umwana swata ari umwana w'ikimuga canke umwana agwaye, akamukura mu mugongo akamushibura, akamuta akagenda. Nukuvuga ngo muri ico gihe nta tante, nta tonto, nta kuze, nta mwene wanyu, ntaki. Ugize Imana umuvyeyi akakugumya wabutomboye. Rero kote ya mama yo yaba na ruguru, nabibabwiye ko twebwe kwa mama ni ruguru. Aho naho twari mu Kamenge, niyo twari twarahungiye. Bisigura ko kote ya mama nta yari hari, urumva abo kwa papa sinari bwabamenye, sinandabazi. Bisigura ngo twari twenyene. umva nyene birarengeye ubwenge. Umwana w'imyaka 8 ntarabona papa, mama wiwe azanye undi muntu amubija kuba papa, kumwita papa. Biramunaniye, yaramaze kugira igikomere cuko mama we yazanye undi muntu, papa wiwe ntawe uhari. None wa wundi muntu bazana azanye uwundi babana, amufashe ku nguvu ku myaka 11, ufise ibikomere nk'ivyo byose. Vyahavuye bibandanya gute? Unyuma mama nibaza ko yagize 6e sens, arantwara kuri 5 zito, ahantu bashira abana bamugaye, abana babuze abavyeyi batagira iyo baje ntiyo bava. Antwarayo, aransigaye, arambwira ati mwana wanje nzogaruka, Imana ikiturinze nzoza kugutora.
kuko ico gihe vyari bikaze, intambara yari yabaye nyinshi cyane. Ndibuka ko kuri 5 zito nari impari n'abandi bana, abana kenshi nabo bari bafise ububabare butandukanye, kumbure batabona biwabo hazigiye kinini cyane, abandi nabo batawe n'imiryango, mbega twari turimera anje turi benshi cyane. Noneho ndibuka akaririmbo nigeze kuba ndirimba, akaririmbo nakunda kuririmba ndi jenyene, kuko urumva nari maze igihe kinini ndi jenyene. Haririmba ngo mama wanje we wiriweho, vuye hariya hirya kw'ishure, batubajije amazina y'abavyeyi, vuga yawa ya papa ndayayobegwa, vuga yawa ya papa ndayayobegwa, bwira mwarimu ko atadata nigeze, yuko mvuka kuri mama gusa, yuko mvuka kuri mama gusa. Yarabonaga ko mbabaye cane, kubona abandi banseka cane, bishimira yuko bafise base, bishimira yuko bafise base. Mwana wanje we wiriweho, ntukababazwe kutamenya so, yakuntanyukiri gatonya cane, utaramera n'utwinyo two hepfo, utaramera n'utwinyo two hepfo. Nkaririmba. Wow, iyo ndirimbo niyo wari warakompoje cyangwa niyo wari? Ni indirimbo y'umuntu yitwa Vyumvuhore, abaho umuririmbyi asanzwe azwi. Yitwa Vyumvuhore, ni indirimbo numviriza kenshi, nkayiririmba kenshi, mbega kuririmba vyatuma ndira, ugacuruhuka, haca numva ndaruhutse. Burya kurira ni vyiza. Nkarira kuko sinari bwamenye Imana ushobora kuririra ukayibwira. Jewe nararira nkaririra ubusa gusa. Noneho ngiriga ubuntu bwo guhura n'umuntu amugaye aho nyene kuri 5 zito, nawe nyene yari yarabuze abavyeyi, baraje bamutaho, ariko atubera umugisha, katwegeranya ku mugoroba, katwigisha ijambo ry'Imana, kadusomera ama histoire ya Dawidi ukuntu yishe Goliath kandi arakana gato, katubwira ama histoire y'abana benshi muri Bible bagiye bakora ama exploit. Nkumva nanje iyo Mana ndayikunze, nkamubaza nti none, ndibuka ko nabaza ibibazo vyinshi, ndamubaza nti none ubu nanje iyo Mana irashobora nk'ubu nko kubera nk'umuvyeyi umuntu, kuko numva shaka ikintu combera papa, ikintu canke umuntu, nubwo numva umenga birikura, ariko hashaka basi umuvyeyi. Mama Vestine, nawe yawe irakomeye cyane. Umaze gutangura gushakisha umuvyeyi, kabona umugabo wese arenganye uraba ko musa, wigeze kubivuga, urageze muri 5 zito, urasavye umuntu ko yokubera papa, mugabo arakubwira ko bitokunda, uramenya Imana, ariko ndumva muri wewe hari hatanguye kuduga cane ikintu co kurondera umuvyeyi w'amaraso. Vyahavuye bigenda gute? Mu nyuma nahavuye mva kuri 5 zito, ngenda nk'utashe muri vacances, mugabo nicage intambara yari nyinshi cyane mu Kamenge, bica bisaba yuko tuva mu Kamenge n'amaguru, turagenda dushika aho bita mu Rukaramu, turarayo, tuva mu Rukaramu bukeye turabandanya tugera mu Gatumba. Tugeze mu n'abavyeyi twagenda en groupe, tukagenda turi benshi, turatambuka dushika mu Gatumba n'amaguru, kandi twari benshi cyane. Wow, mwari muhunze? Twari duhunze kuko bari batubwiye ati mu Kamenge kirazira kuhaguma, uhagumye uca witwa umu asaya,
ca witwa umuroberi. Oh. Nuko niko twageze mu Gatumba. Mu Gatumba ubuzima bwaho bwari ubuzima bwiza kuko meme ntitwumva amasasu, intambara yasa n'iheze, mugabo kandi tuca dutangura ubuzima bwo kwitwa impunzi. Murabizi ko mu mpunzi ntiba vyoroshe, kandi nubwo ayo masasu yaheze kuvuga hanze, mugabo muhira hoho amasasu yarahagumye, ibibazo vyarahagumye, wa mugabo yagumije ari vyora n'ubundi. Ndibuka yuko wa undi yagufata ku nguvu mwari mukiri kumwe. Oya, wafashe ku nguvu yaciye agenda, intambara imeze nk'ihera nawe yaciye agenda numvise ngo yagiye muri Kenya, kindi gihe numva ngo yagiye muri Tanzania, ariko igikuru nuko namubabariye. Imana ishimwe. Imana iguhezagire. Naramubabariye kandi Imana igira neza vy'ukuri, kuko sinari gushobora kuguma nikoreye iyo fardo canke uwo babaro nako gahinda, ko ni nkuko umuntu yoba gutwaye ubwana bwawe ufete. Umuntu agufashe ku nguvu aba gutwaye ubwana bwawe. None wewe ko wumva woba waciye muri ivyo bintu uri muto cane, kuko turakunze kumva abantu bafashwe ku nguvu, ariko niyo tubumvise usanga ari abantu baba bakuze. Umwana w'imyaka 9 vraiment aba ari umwana muto cane. None nk'abakobwa canke abamama, kuko arashaka kuba yafashwa ari umwana muguba akaba ari umumama, ariko ico gikomere kitarakira, uwo muhanura iki? No muhanura yuko yiyakira kubera uriya muntu yakubabaje wewe ntazi impact vyagize, ni wowe uyizi. Wowe uri kuraturaba ukaba ufise ako gahinda kuko bagutwaye ku nguvu, bagufashe ku nguvu. Nukuvuga on a pris, bafashe une partie y'umutima wawe barayitwara. Nukuvuga ngo ico ukora utegerezwa kumenye yuko uriya muntu yabikoze biriya bintu ntiyabikoze kubera urukundo, ntiyagushakira ineza, ariko wewe kora ibinyuranye n'ivyo yakoze, ahubwo uvyakire d'abord, uvyemere, kuko kenshi tuba muri deni, ukaba wumva umenga sivyo, ntivyabaye. Yes, banza uvyemere, kandi mugabo umenye yuko atari amakosa yawe. Nta kintu na kimwe wakoze kugira ngo bagufate ku nguvu, nta kintu na kimwe wari gukora kugira ngo uvyevite. Vyarabaye d'abord babanze bavyakire, ico ni cambere, kuko kuvyakira nanje vyarangoye, ariko deke navyakiriye namenye ukuntu ndabiprocessinga indani mu mutima, menye ukuntu nshobora kwibabarira, kuko urumva hariho kumva umenga hari ico wakoze, ukiblaminga, ukumva ari wowe wagize nabi. Washoboye kwibabarira haheze igihe kingana gute? Biriya bikomere rero si bikomere umuntu akira ijoro rimwe. Gikomere ca viole ni gikomere c'ubuzima bwose. Ico gituma muri Canada iyo umuntu akuvyoye afasha akavyora umwana, meme iyo akuvyoye meme a 50 tuvuge, ukazokura ukaba umugore ukagirana 50 ans, iyo dossier barayivyura kuko shakane wabayeho, chaque seconde y'ubuzima bwawe wabayeho ufise ico bita low self esteem. Nukuvuga wabayeho ubuzima utategezwa kubaho, kubera ko hariho partie y'ubuzima wa muntu yagutwara. Rero nawe ntiwigirire nabi ngo wumve ko ari we wabiteye, ahubwo rondera abavyigiye bagufashe, rondera abaterapeute bariho, rondera umuganga, umuntu wo kwizera, ubimuyagira ubimubwire. Kandi nawe niwumva umuntu yafashwe ku nguvu, ntumucire urubanza, ntugerageze kumujajinga, ahubwo mwakire, wakira akababaro kiwe, hanyuma umutware ko babishoboye bashobora kumufasha. Bigendeje gute? Jewe muri culture yacu murabizi ko ntivyoroshe kubivuga, ntibivugwa, ni ibintu bitavugwa, ni ibintu biri tabu, cane mu ntambara ntivyakunda. Jewe nagiye gukira mu nyuma, naho nyene kubera nahuye n'umuntu ankunda, nahuye n'umuntu akundana,
nawe n'umugabo ashobora kukubera papa, ashobora kukubera mama, sanga arakundana birenze. Kumenya Imana vyaramfashije cyane, kumenya Yesu Kristo nk'umwami n'umucunguzi wanje vyaramfashije muri processus de guérison. Ntivyahereye aho, jewe ubwanje nararealije yuko hari ikintu kibuze, ndiga ndafata amashure, aha mumbona ndi umukoci, rero sinabaye umukoci du jour au lendemain, ni self improvement, amakuru ya self improvement nagiye ndafata aramfasha gutahura amakomportema mwamwe, kubera ko kenshi iyo bigenze gutyo usanga hari ibintu ukora nawe utumva, ugasanga swat nk'ubu par exemple jewe mfise abana b'abahungu n'abakobwa, ndafise abahungu 2 n'umukobwa umwe, pour te dire yuko réaction yanje yiyo overprotection, donc ukuntu protege abana banje kuratandukanye n'abandi bavyeyi. Par exemple no kuvuga ngo jewe iyo umwana w'umuhungu wanje ansavye kuja kurara ku bagenzi biwe, ubwo nyene amaraso acahagarara, pour te dire yuko niya ca gikomere kiba gihari, ukumva ushaka gu overprotect, no kuvuga ushaka guprotectinga birengeye, wifuza ko hari uwawe byo gerageza gucako gato. Cyane cyane iyo bigeze ku mwana wanje w'umukobwa hoho birarenga, kuko nakana gato gakundana, gakora ku bantu bose baragakunda, nako kagakunda abantu, no kuvuga ngo sinshobora amaso yanje abiri nashaka kumuva ko umwana wanje w'umukobwa. Donc pour te dire mu ijambo rimwe, nakize kubera Kristo Yesu kumumenya ni ntango ya vyose. Yesu arakiza, mugabo kandi bivanye n'uburebure canke na complexité y'igikomere, hari gihe biba ngombwa yuko soit ubonana n'umuthérapeute, soit ubonana n'umupsychologue. Jewe muri kayanje nagiye kw'ishure ndiga, ndavyiga, ahubwo mbera umuti abandi. None umunsi no kubera umuti abandi mu kubashingira intahe. Ndizera neza cane ko abaza kumviriza intahe yawe hari aho biza kubavana naho bibashikana. Naco gituma rero nifuza ko wogira nka message uhaye abavyeyi. Umuvyeyi bafise umwana ashikiwe n'ivyo akabimenya, yo mufasha gute? Cangwa umugabo aronse umugore akamubwira ivyo yabayemwo, kuko iyo mugire mubane canke iyo mubanye hari aho muvugano kavuga kahise kawe, yo mufata gute? Urakoze cyane kuri ico kibazo, kubera ko jewe ndavyibuka yuko ubwo buzima bwanje narabufashe ndabushira nko muri box mu kantu akaboite shira kure cyane, ndabwibagira niya deni nakubwira. No kuvuga ngo une partie y'ubuzima niyo namubwiye tugihura n'umugabo. Aho rero muri ico gihe iyo umubwiye partie imwe yindi ntuyivuge, c'est sûr ko biragutera ikibazo à la longue. Mugabo iyo washoboye kuvyakira, ngira ko ndakubwira wewe wifuza kuzorongorwa cyane cyane abadamu, ukaba warafashwe ku nguvu, banza d'abord ukire, fata umwanya wo gukira, kuko utakize uzogendana cya gikomere. Ushobora kuva mu Burundi ukaja muri Kongo, ushobora kuva muri Kongo ukaja muri Canada, ushobora kuva ku mugabo wa mbere ukaja no kuwa kabiri. Mugabo ico gikomere utaragikiza uzogitransfera, ni gikomere kiba transferable, kandi uzosanga hari ama reaction ukora na utumva, soit uzosanga wanka abagabo, soit uzosanga ahubwo bakunda cyane, ko hari umuntu aja mu bushurashuzi atari kubakunda, ahubwo ari kugira ngo abababaze. Donc dufise ama reaction atandukanye bivanye n'ukuntu umuntu ameze. Agasigara ari muri mafu ati ubu byo nokora byose ndabire kuri cera. Rero wewe ndumva uravuga ati bogerageza kwiyakira. None ni ryari amenya ko yiyakiriye yakize?
icambere na mbere ubanza kuba capable yukubivuga kuko utarakira ntushobora kubivuga ibintu nk'ibi wumva ufise ikimwaro ufise isoni ufise ama emotion menshi donc wowe uriraba nawe ukabona nturi mwiza ariko iyo utanguye kubivuga uba utanguye gukira. Iyo niyo debut novuga niyo ntango yo gukira kuko umuntu wese ari capable yo kurata ingwara aba ari capable yo kuyikira. Kize kuko uri kurabivuga aje numva ikintu kiniga ariko wewe bivuga nko kumenga ni nkuri sahanzwe. Imana iguhezagire cyane. Amen. None vyahavuye bibandanya gute rero? Uko vyabandanije tugeze mu Gatumba, mama je réalisé yuko yaragwaye tutabizi, yaragwaye ingwara ya sida VIH, mugana we nyene yabaye violé uko mubizi mu ntambara hariho amabi y'intambara akorerwa cyane cyane abakenyezi. Urumva nawe yayabayemo, nawe nyene yafashwe ku nguvu mu ntambara. Ndavyibuka yuko yamaze iminsi 2 tutari kumwe, yaguye muri embuscade y'abantu baba rebelle ico gihe, hanyuma baramutwara, twebwe tumara igihe tutamubona. Iyo nkuru yagiye kwitubwira yaragwaye ameze nabi agiye gupfa, aratubwira ko agwaye gusa ntigeze adutomorera atubwira ico agwaye. Nagiye kubimenya nkuze nanje kuko bambwiye ngo yishwe na tuberculose, muga nkibaza iyo tuberculose iyo yavuye munyuma niho namenye yuko finalement ya enlèvement canke kwa gutwagwa nabo bantu kwatumye agwara izo ngwara. Hanyuma mu vyatuma bashwana na wa mugabo nico carimwo n'ibindi vyinshi bifatiye yuko jewe a 11 ans papa finalement yarashoboye kuvugana nawe, papa mvyara yego. Hanyuma turavugana, arambwira ati ndiko ndagerageza ukuntu woza ku ino iwacu muri Canada ariko niyo yaba. Ivyo vyose bigaca bija hamwe na wa mugabo adakora, agaca abona yuko ataca amazi. Gaye mama ngira wararemye umutima uravuga ati nishuwe gato cyane kubera nari mfise igikomere, kandi bugiye umuntu amaze gukomereka biba bisaba ama action pana amajambo, kuko amajambo arahera ariko ama action yoyo avuga cyane gusumvya. Rero nari nkeneye umupapa ngwa munda, nari nkeneye umupapa akora akora ego. Muga kubimbwira byari byiza ko ndibuka ko ico gihe nararyohewe, numvise biri special, mugabo nta carengaho. Malheureusement mu nyuma mama atangura kugwara, umugabo nawe atangura kuba très violent. No kuvuga ngo harageze igihe ijoro rimwe ndavyibuka yaravyutse aramukubita. Nakubwiye ko uko abishatse niko yamukubita. Uwo munsi ndavyibuka yaravyutse nka 1h du matin aramukubita ku buryo twakomye induru, turakoma induru, abantu bo mu rupango baraza, mugabo baje batevye cyane. Yababorewe? Oya ntiyababorewe, byaramufata mu ijoro akamukubita. Twe ntitwamenya nk'abana ngo bapfuye iki, mugabo ico nzi nuko iryo joro twaraye turagenda tuja kurara ahantu hari uruhongore rw'impene, naho twaraye mu Gatumba ku mugabo yari inshuti ya mama. Mugabo ico gihe ndavyibuka yuko nararize ndarira, ako kazu k'impene ndakarimwo tukicayemwo na mama, ampaye ico gitenge ciwa kimfutse, nararize ndavuga ngo mana ubu ndatahuye ukuntu wiyumva igihe wavukira mu bwato bw'inka. Wow, ayo majambo y'Imana wari umaze kuyamenya? Ego, kuko menye Yesu nka papa, nagigumye numviriza amajambo cyane, numviriza abantu b'Imana, numvise umuntu w'Imana naca ndagukurikira ko nashaka kumenya uko Yesu ateye. Nagomba kumumenya kugira ngo making sure yuko atazonta nawe, yuko adashaka kumpeba,
nashaka kumekinga sure imbere yuko tubana nawe ko atazongirira nk'ivyo uyundi yakoze. Mana ni nziza. Amen. Ndavyibuka ico giryo joro twarabuze buduha indaro nubwo baje bagashungerera. Ego c'est vrai baradutabaye, hariho umuhungu umwe muri abo yaje kudutabara iryo joro. Yaraje arambwira ati Vestine, ingumu ankubise iyaba ari wowe yayikubise wari gucupfa. No kuvuga ngo nari target kuko hagize igihe naje nkamwanka tukankana, mbega yari intambara. Yari intambara mu rugo. Twarankana nkumva shaka gutabara mama, nkumva ntavyo nshoboye, nta nguvu mfise. Mugabo hagera bariko baragwana nkafata ikibando, naje nkamuregera nkamukubita nko mu mugongo, nkamuregera nkavuga nti sha uno musi nanje ico gihe twari mu Gatumba twitwa impunzi n'ivyo, ariko twaba twarapanze inzu. Ego twaraja gufata ivyo kurya vy'impunzi, twarabifata intete, twaratonda bakaduha amavuta y'amakoto, ukuvuga twari kuri liste yabo muri HCR bafasha. Ego igikomere kinini novuga nakigize mama apfuye, kuko vy'ukuri mama amaze gupfa nabonye ni nk'aho isi yaringuyeko, ntaco nari nsigaranye. Kandi mama nakubwiye ko yaratanguye kugwara gose, uwo mugabo nawe akamukubita kandi agwaye, ku buryo ahageze ko agenda uwo mugabo ndiruhutsa ndavuga Mana urakoze finalement, ngira mpure na mama, ngira ndamumenye mama, ndamubona twenga, kuko nama nifuza kumubona twenga, nama nifuza kubona ukuntu mama twenga, nama nifuza kumva mama anganiriza turi kumwe, ko chaque fois twagerageza kuganira wa mugabo yaba ariko aratukana, yaba ariko ateza ibibazo. Mbega urumva mu bisanzwe wari ubana na mama mugamu utari kumwe. Ego papa siho yari, mama siho yari, bari nk'imfuvye mu bisanzwe, mu majambo make nari imfuvye. Ego ariko uwo mugabo amaze gupfa niwe yatanguye gupfa. Nawe yishwe n'umugera. Ego yishwe na sida, nawe yahavuye agenda iyo agwiyo. Iyo yaba nyene hari mutumba. Mugabo rero jewe twe turi ruhutsa, turavuga mama tugiye kumubona, azoteka, ko mama yakunda guteka kandi agateka ivyo kurya vyiza, chaque samedi yarateka. Donc twari ruhukije, mugana vyo nyene vyamaze akanya gato cyane, ko mama yaciye apene yaratuguriye inzu mu Gatumba. Hanyuma twari dusabana b'imfuvyi benshi cyane bo muri famille kwa mama bace baza, nabo nyene abo bana ntitwabanye umwanya munini, kurumva mama apfuye nabo baciye bagenda iyo ruguru, basubira ruguru mu matongo ya base. Donc tubaho nka novuga gute, nk'umuntu adafise protection, adafise ikimukingira. Mugabo subi inyuma gato, hagati yaho naratoye abiwabo na papa. Abatoye gute rero, nabo hari umukorege wa mama bakorana, akanda bakabona ngo ndi mwiza kankunda, none akavuga ati yamara hariho abantu mu Ngagara basa na Vestine, uzoze umumpe ndamubashire, ndazi neza yuko arabi wabo. Aramubwira ati kandi rabugiye gupfa, Vestine azusigara ari wenyene, nuwemere, ndabizi ko bitakoroheye kurera Vestine wenyene, umumpe tugende mu Ngagara, tantine we turabana, n'umuntu mwiza, ndazi yuko azoca abahuza na papa wiwe. Entreta mama yarabanje aravyanka, ariko finalement aremera, kuko bari bamubwiye yuko na nyokuru yaragwaye mwingo, baramubwira ko yamanutse yaje kwivuza. Mama rero yumvise ko nyokuru yaje, araseda aremera, ndagenda. Uko niko nabonanye na famille ya papa. Geze muri famille ya papa novuga ko nakiriwe neza, kuko nari mfise abandi bana bakuzine dusa nabo tungana, bashaka kumenya, mva ntibari banzi, tukaganira tukishima. Nukuri numva ndasubijwe, spaghetti naraziriye,
mayoneze ntarayirya malgré ko muhira atayari hari, ariko ngiye muri iyo famiye ivyo vyose narabironka. Numvise mu mutima wanje nezerewe, ariko kwa kunezerwa kuca guhurirana n'urupfu rwa mama, ko nanezerewe gato cyane. Mama carapfa, ariko apfa nyeretse umuryango, na nyokuru niwe yatanguye gupfa, ahubwo nawe nyene apfa yishwe n'umwingo. Ariko icyantangaje nuko uwo mwingo wari hereditaire, akaba ari jewe jenyene muri famiye yose donc nawugwaye. Sinzi urashobora kubona ngaha aha mwizosi, aha donc barawubazi, ariko niwo wamwishe, kandi iyo batawubona kare nanje wari gushaka kunyica. Ndibuka iryo joro nyokuru apfa, yaraje arambwira kwanza imbere yuko apfa, akimbona ubwa mbere na mbere tubonana, nyokuru yarambwira ati awi yariruhukije. Avuga ati ubu rero ko mbonye umwana w'umwana wanje nishake nipfire. Bisigura ngo Imana yari yarabiteguye mu bumana bwayo, iravuga iti Vestine, urupfu rwa nyokuru nirwo ruzotuma Vestine ahura n'umuryango wiwe. Ariko amaze gupfa, ndibuka yuko mwijoro iryo joro nyene yaraje arambwira ati Vestine, narinje kugusezera. Gutyo nyene muri ayo majambo nja kumugwako, kuko yari umukecuru mwiza, simishatsi myiza. Ndibuka dukina n'imishatsi yiwe, nukuri ndyohewe, numva nduhukiwe. Noneho nja kumugwako mu ndoto, ngiye kumugwako arambwira ati oya ntunkoreko, kuko sindagera iyonja. Yambaye ikanzu ndende cyane, aca araduga, ndamubona imbere yanje aragenda. Agiye naciye nikangura ko nari kumwe n'abakuze n'abakuzine, turi ku gitanda nyene handi, abantu baciyegeranya umuntu yapfuye. Bisigura ngo iki? Bisigura ngo buriya hari impamvu. Kumbura umuryango nanje wari unkeneye ko mba muri wo, kumbure nyokuru nawe yarakeneye kunsezera imbere yo kwapfa, sindabizi. Ariko nagira mbwira umuntu ari karandaba, kumbura yabuze umuntu wiwe mu buryo butunguranye butumvikana. Nagira ndakubwira iki ngo Imana ntabwo ikora ikosa ryo gutwara umuntu itaravye uyundi amusubirira. Mu buzima bwawe urashobora kuba warabuze umuntu w'ingirakamaro pe wakunda, ariko umenye ngo Imana irafise uwundi azomusubirira, kuko twese dufise amahore tujua muri buno bugingo. Mama yaragiye kugira ngo ubuzima buhinduke. Uno musi sinkirira, uno musi urabona ndi umudamu mwiza, ndanezerewe, mfise urugo muri Canada, mfise abana. Igikomere ca mama kiri komble, igikomere ca nyokuru carabaye komble, kandi nawe uri kurandaba ndazi yuko Imana ishobora gukombla ibikomere vyose woba ufise. Igihe none wari ufite imyaka ingahe? Mama yapfuye mfise imyaka 15. Nyokuru twabonanye, canke famiye ya nyokuru na donc famiye ya papa twahuye mfise 14 ans, ariko mama yapfuye haheze umwaka umwe gusa ndabatoye. Donc yari yakoze ico yategezwa gukora. Murakoze cane, nukuri yari intahe nziza cane. Turumvise kuva ukivuka gushika ku myaka 15. Nibaza ko nimwaronka akanya ikindi gihe muzoza mutubandanirize, kuko ndumva ko ni ibintu vyubaka, ni ibintu bizotuma waciye muri ubwo buzima waciyemwo bigira aho bimukuye naho bimushikana. Imana ibahezagire. Murakoze. Mwebwe mwadutumiye, abantu bo muri RIB TV, muze musubire mudutumire, ndabakunda cyane. Kandi namwe mwadukurikiranye, turabasavye ngo mukore like, mukore share, kandi cyane cyane nimwibagire gufyonda kuri kariya kabuto ka subscribe. Musubscribinge kugira ngo muze murabona ibiganiro vyose vya RIB TV imbere ko hagira uwundi abibona. Murakoze. Imana ibane namwe. Shalom shalom.